Reka tubaramutse cyane abakunze bukaraya Burundi aho muri hose nibaza ko meze neza kandi mukomeye. Ego na cyane tubaza ko mukomeye ubwa mbere na mbere kugira tumenye ko mukomeye. Iyo mukomeye rero natwe tuba dukomeye. Iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Iyo mushimana natwe twita tuyishima. Na cyane ko tuba dukeneye ko twese tuba turi ku rugero rumwe, twese tuba tumeze neza. Atakibazo na kimwe tuba duhifitiye. Ata nico dushaka kwitera. Rero amakuru no musi nakasa mutwe sinzi ndayaherahe, ndayahereze hehe. Kuri uyu musi rero umunsi wa gatatu ni bimwe mu rukurikirane bw'amakuru ndiko ndababwira ku makuru abaranga uwo munsi mu bijanye n'igisata ca sinema. Tugeze ku munsi wa gatatu rero. Mbe ku munsi wa gatatu hacako filime izahe. Ego hacako filime zitarenga zitatu ku mashene atatu atandukanye. Rero reka duhere cyane muri filime irakogwa muri Burundi Film Academy. Ubu nyene tuvugana yamaze kuja ku murongo, yamaze kuja ku rubuga rwa Kamariza Movies. Rero sinumva ahantu ndabihera, sinumva ukuntu no bivuga. Ni filime novuga ko yakasa mutwe iyo bitwa Palma. Ni filime itari kirabyorosha cyane. Mwarakano karere na cyane ko yakorewe ico bitwa promotion imwe iteye ubwoba. Nibaza ko atanumwe atigeze abona publicité ivuga ku iki kintu. Rero ndababwire duhere kuri Palma ya mbere uko yagenze. Iyi filime rero yagirangwa n'ubuhemu bimwe biteye ubwoba. Palma ya mbere ni kwa kundi umuntu aba ari umujene ari ngaho avuga ati jewe kwera ibintu by'amafaranga byaranse, ndafise impano yo kuririmba, ndashoboye, ariko narabuze umuntu anama amafaranga kugira ngo bigende neza. Niho uwo muntu yacyahura no mu diaspora gumumama novuga akuze. Abamaze guhura rero hakurikiye ibintu bibi bimwe novuga ko arakasa mutwe vraiment. Uwo mu diaspora bamaze guhura barakundana bagira ku rugero rwo kubana. Rero bamaze kubana uwo mugore wo mu diaspora akaba nawe yarasanzwe afise mwene wabo babana aho nyene. Umukobwa nyene akiri muyabaga byagaragara ko nawe ashushe yaje kugira ngo yige ino ibujumbura niko no vyitwa. Rero dukurikiranye amakuru ko yagiye agenda filime uko yagiye ikurikirana, umugabo aproposa umugore ko bokora ibintu bijanye n'indirimbo ko wewe ashoboye kuririmba kandi abikora neza cyane. Niho yaca muri gahunda yo kubitangura, amubwira ati rero bimeze kujya nyene abastari babimeze kujya nyene umuntu abafise projet, arabivuga ukuntu vyogenda. Niho yabajije ikibazo ati none ibi bintu tuzungukirahe. Aho rero haba hagoye kuronka inyungu muri YouTube uri umuririmbyi, guca ushoka wishura ngo tuzungukira ahantu. Rero byaramubaye ingoma bimwe bikomeye cyane, ariko byarangiye wa muhungu ahemukiye wa mugore kugrero uteye ubwoba ku buryo uwo mugore ata agahunga itunga ryose ry'uwo mugore rigasigarana uwo muhungu, aho yamuciye inyuma kuri mwene wabo bagaca babana rero na mwene wabo. Ariko mu nyuma mwene wabo agatima karakubise haravuga ati burya naho ni ngaha kweri ndiko ndahemukira abantu, ndiko ndahemukira umuntu. Rero ni nagatima gakubita ukavuga ati iki kintu naho ndiko ndagikora si ciza cyane, bisaba ko duhindura system. Rero umugore yagarutse ku yindi ncuro, dusunyuma gatonya, umugore bagerageje kumwica, arapfa. Ariko bakubita swata umugore ntiyapfa, acagaruka mu yindi shusho nka kujya nyene uba wizeye ko umuntu yapfuye usigaye mu matungo wiwe umeze neza, ibintu byararangiye. Kuko abantu benshi bazi ko ibibazo bimagwa n'urupfu y'umuntu apfuye menga ibibazo biba biheze muba mufitane no muntu. Rero uwo muntu ntiyigeze apfa, uburyo baramuhushije, acagaruka rero mu yindi shusho ahita birukana mu nzu. Ariko amaze kubirukana iyo filime yarangiye bavuga ati turafise plan B. Iyo plan B rero dufise uno munsi irasirikira mu mitima y'abantu ni Palma ya kabiri. Palma ya kabiri rero ije itabyorosha. Rero nsaba umuntu wese atararaba Palma ya kabiri ariko arahomba. Ni filime ndende kandi uraza kwiraba uyimare, irimo amajambo meza cyane kandi yigisha. Niyo mpamvu rero tubabwira rero ikintu nyamukuru kiri mu ino filime, twirinde guhemuka. Narabivuze kuri filime zarenganye kuwa mbere, navuga ati harimo ibintu by'ubuhemu muri filime data, aho bavuga ati burya guhemuka biza kurangira nawe bigukozeko. Twirinde guhemuka. Murabona ko muri Palma ya kabiri ya mbere abayiravye barahemutse, bahemukira umuntu baramwica, n'ubundi
baca umugani mu kirundi ati imboga mbi ntiziva mu nkono. Umuntu aragaruka babera kasa mutwe, aragaruka arabirukana n'ubundi ntibashigwa, baca baja gukora iyindi plan B. Ubu rero paruma ya kabiri niyo iriko iragaragaza rero uko bintu bigiye guhera, uko ibintu bigiye kurangira. Ntumirire umuntu wese afata umwanya aje kuraba paruma ya kabiri. Wandika paruma ya kabiri uca uyibona, canke ukaja ku rubuga rwa Kamariza Movies uca ubona uko ibintu bigenda bikurikirana. Ibyo nivyo niyo makuru na cyane cyane twahereyeko, ariko aravugana cyane cyane kuri filime iriko irava muri Burundi Film Academy. Filime nziza cyane, filime iriko irabikora cyane, filime iri mu nyigisho, ndibaza ntimuzabukugaya. Dutandukire rero twegera imbere gatonya kuri muri Morio Channel TV, aho Heartbeat iyo tokwita nef yamaze gusohoka nayo nyene biriko biragenda neza, kugira ngo mushishikare muryoherwa. Uno munsi ibintu biza kugenda neza, mercredi ibintu biza kuba ari show, na cyane cyane ko Abel Nduwayo yagarutse mu yindi shusho atuzana indi filime, kuko wewe asanzwe ari umwe mu bantu basohora amafilime cyane, abasohora bakura cyane, ashobora gusohora kabiri mu ndwi. Rero shimire umuntu wese, nkuko nama nabivuga, shimire umuntu wese afata kanya akaraba filime y'u Burundi, shimire umuntu wese afata kanya agaterera ivyiyumviro muri ibintu vya filime y'u Burundi. Uwo muntu niwe ariko atuma filime y'u Burundi iva ku rwego rumwe ija ku rundi. Uwo muntu niwe ariko atuma filime y'u Burundi ironka agaciro. Rero ndababwira ko mushishikare kugumana natwe kuri Are Burundi, tuzobagezaho ibintu babigiye bitandukanye ku munsi, amakuru aba agiye atandukanye ku mwanya, kugira ngo tumenye aba bantu dukunda, kuko ndazi murabakunda cyane. Murabakunda cyane, ariko bivanye n'ibintu muba murimo, hari igihe usanga mushobora kwibagira umuntu akanya gato. Nanje naje imbere yanyu kugira ngo ndababwire aba bantu mukunda, mubibagiye gato mugerageze mubibuke, kugira ngo ibikorwa bishishikare bigenda neza. Kuko ibi bintu bya sinema mu Burundi ata abantu nta buzima, ntibikunda ntibirengana, ata abantu ntibikunda ntibirengana. Ndababwira ko mugeranije n'abandi ba star, tuvuge mu muziki cyangwa se ahandi hantu, murabona ko aba star muri filime ari abantu bicisha bugufi kandi bakunda abantu babakurikirana, bakunda abantu babo, aho na cyane cyane baba babigaragaje mu lancement officiel abagiye atandukanye. Ushaka ifoto n'umusitare uguma wayironse, ushaka kuramutsa umusitare uguma wamuronse uko ushaka, n'abantu urumva bari hambo ukuntu. Nico gituma ndababwira ati mushishikare kugumana na Are Burundi, kugira ngo ize ibagezaho amakuru agiye atandukanye ku mwanya, kandi nukuri ndabemereye ko atakina kimwe kizobacika kw'isi ya filime. Nzoguma ndabagezako ibintu uko bigiye bikurikirana, uko ikintu kizogenda kirengana, muzogenda mukimenya. Nshimira abantu rero abakuzi na cyane cyane abavandimwe bene wacu, bashiki bacu, abapapa, basogo, ba mami bahisemo gukurikirana Are Burundi, bakemera bakaza bafata kanya ko gukurikirana ibiganiro. Ubu tubaha ibiganiro bigufi kugira ngo ntiburambirwe, mushishikara mubana natwe. Ibiganiro bitabuza gukora akazi, ushobora kucumviza iminota ingahi 9 7 gushika ku 15. Abari ibiganiro byiza cyane kandi bitarambirana. Rero tuzatubagezaho amakuru buke kugezayo aho muzotahura iki gisata cha filime mu Burundi uko gikorwa, igisata cha sinema mu Burundi uko gikorwa, mbega ikeneye iki, kiriko kirajahe, ariko turiko turabiraba kiriko kiva ku rwego rumwe kija ku rundi, nkuko ndabivuga. Rero nta kindi ndababwira, muri iyi ndwi tuba dufise ivyamamare bitari bike biriko biraduza impano ziba zigiye zitandukanye, aho tubona muri Heartbeat haba harimo umwana ariko araza kumbaraga idasanzwe. N'umwana muto cyane, bigaragara ko agifise imyaka mike, novuga ko atari amahigwe ya bose mu bana, natari amahigwe y'abandi ku bana bose, ashobora kuba yohagarara imbere ya kamera agakina bijya bintu nabonye yakinye uno musi muri Heartbeat. Rero novuga ko mubane natwe cyane, tuzatubereka impano ziba zigiye zitandukanye, aho na cyane cyane kuba afise imitahe, kuba afise ico baterera mu vyumviro ndetse no mu bikorwa, baba bahawe ikaze kugira ngo iki gisata cha sinema dushobore gufasha bajya bari imbere, bajya bari kuri kamera, kugira ngo gishobore kwegera
imbere, na cyane cyane ko tuba dushaka kuba international. Mukomeze guhezagirwa rero muri hose, mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro, abari mu Burundi, abari mu makungu, abari mu mpande zine z'isi, ndavuga ati mu diaspora mwese mukomeze kugira imigisha, abantu bose bafise ico bariko barakora kugira ngo igisata ca sinema mu Burundi gishobore gutera kugera ku intambwe, nubabwira ati Imana ibafashe murondere muronka, muve ku ntambwe imwe mugera ku yindi, mutera intambwe Imana ihezagira, Imana ije imbere ibayoborana cyane cyane ahaba hari izahabu y'agaciro kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ego mukomeze gusengera igikorwa ca sinema mu Burundi ko na cyane cyane atamana bidashobora kugenda neza. Mukomeze rero kugira imigisha n'imihezagiro, na dusubire mu yandi makuru ari imbere. Big up sana.